Kimani Kamyigezi yateguye irindi ni mureka yo musozi ejo buzocyana yandi bihinduke bisubire nka kera tugikura twaratera tukimbura ivyuzuye ibigega ndetse n'umusesekara kumukene kumukire kijumbu nticyabura vyubu n'ubugesera bose bararira kurundeye ukaronka uronka nticudakira okay kera naho waba ufise nyandwi na bucumi ntiwagira ubwoba naho waba ufise 10 n'uwufise yarafashe udafise n'udafise yaranafasha ufise bika yo nk'uwicaye ahafuse okay ni mushira ubwoba rutunga borera bibona kataco tuzoba yeah ntawe arazi kikidoma kiri yo ririmvye bigacika karo nk'amadiri ntawe arazi ko Mr Furungu yovibo Furungu agashikibukuru na joro rito cyana murangu utokwira ninde yarazi ko Mr Furungu yovibo Furungu agashikibukuru na joro rito cyana oya ninde yarazi ko ikidoma kiri yo ririmvye bigacika karo nk'amadiri yeah ntawe arazi ko Mr Furungu yovibo Furungu agashikibukuru kabisa na joro rito cyana murangu utokwira kubgayo na joro rito cyana murangu utokwira rutunga boro wewe givyo no munsi byeje uvyihoze niyo yabipanze ni nayo bihanze nibikagutera umutima uhagaze rutunga boro ni ahagaze ariko kabisa isabuku yangana nkayo ni mushira ubwoba rutunga boro ariho naco uzoba kabisa ariko bisabuku yangana nkayo ni mushira ubwoba rutunga boro ariho kataco tuzoba kabisa yobu Mr Yobu mambo vipi chi sawa meze neza ndashima kumengo watekereje sana mu misi nyine umenguru uri hambo sana ni siniki wapi gusa nyine tu biba vyiza nyine iyo ugize amaso maremare gusumba umuntu muremure okay Yobu ni ndirimbo mengo ni gospel ubona titre mengo ni gospel angane nka Yobu gire mbe Yobu warasumye story yiwe gacimbo avaye ko wandike ndirimbo Yobu naho wowe utarasoma ya history yiwe ni iragusanga aho uri abantu bose nibaza ko history yiwe Yobu numwe ifi yamira ujya ni Yona Yobu numwe abana bibo bapfa bitungo byose birapfa umwe yategwa n'ivyago ibiherehere vyishi mpaka umugore wiwe akamubwira ati wawe umutuka Imana upfe ugende ariko vyose aravyihanganira avuga ati kandi mu nyuma yararose igisubizo yarishimye araronka fois 10 kuvyo yaratunze ibintu byose yatakaje ibintu byose yazije rero urumva uko mu buzima nyene iyo wihanganye nka iyo ibibazo uvyihanganiye ukagashira Imana imbere birangira neza okay kabisa inspiration yavuye hehe ku ndirimbo Yobu inspiration yavuye ku donc ahantu henshi umuntu nagenda nca mu kibano narumva bavuga ivyubu bakompara ivyubu n'ivyakera ngivyubu ngo kunuku ngo vyarabaye nabi kunuku batanga ama example yuko ivyakera donc ibintu nk'ivyo nibaza ko abantu bose ahantu baca baravyumva bo ca nibaza rero kuri ico kintu ndavuga ati kubera ikintu ubwira abo bantu bavuga uko yuko bo kwihangana yakoze biriya bariko baravuga vya kera ikihari izo bisubira kandi kabikora bikagenda neza bagashima kuriya bavuga okay ego ubuzima bw'umuntu bwari bumeze gute mu mpimba
kuririmba hariya ubuzima bwaho ntabwo bwigera buryoha 100%, ariko tu ni vya bindi nyene ibibazo uriga kubibamwo ukihangana. Hari harajyana isheni kuriye. Isheni kujya gute ryari? Isheni kujya gute ryari? Isheni irajyana irakujya kubera ko uri hariya uba wugaranye icyambere, kandi wugaranye urafise abantu ukumbura, umuryango, inshuti, ubuzi bwawe bwinshi burahagarara. Donc ubuzima muri make buba buhagaze, nubwo bavuga ngo hariya ntabwo ari mu mva, ariko ugiye kuraba vraiment 50% cyangwa 70% ntuba umeze neza. Ariko icyo gushima nuko Imana yabanye natwe kugira uno musi tukaba twidegenje. Wamaze igihe gito, abagenzi bawe bakubwira gute ari indani? Abagenzi banje hariya barandemesha, Berkrisi barandemesha cyane, bakambwira ati wihangane ibi bibaho, ariko ni ibintu nyine biza mu buzima bikarengana. Kandi tunabaremeshe, ibaza yuko Imana iri kumwe nabo nabo mu minsi cyangwa vuba, ibaza yuko Imana izokora ivyayo bakidegemvye. Mbe mu mpimba nta yabuji basaba, nta makofi bakubitana nka kujya ko muri bwa busho buto hariya yabuji bategerezwa hariya uyahande. Hari abashefu kubera ko hari amakaritiye, kandi urazi yuko nta karitiye itagira umutware. Rero buri karitiye yose irafise uyitwara. Rero aho ushikiye utegerezwa amaboko uraduza hejuru, ibuji ugashira hajya. Ni itegeko kabisa. Utafise na 10 wera dena baraguha imisi nk'itatu yo kurondera inshuti, yo kurondera biwanyu, ukababwira haba ugashitsa kijya kintu. Ntibagusoka bagukubita ariko oya kabisa, nibagufata nabi. Ariko kumenya ko ari itegeko neza cyane. Ayibuji nangaje naragiye mu gasho, narafunzwe muri ubusho utobuto bw'amazone. Nabonye banditse hari umutipe bacafye ngo yitwa ngo Sekambabaye. Yego, acuramihe ngo mu ruhuriro uyo muntu niko bakubwira. Yego, banditse ko ni 15000. Mumbaho abarangaye mu mpimba naho nyine asa nkayo, ariko nibaza yuko hariho n'uyarenza bivanye tunwa na mikoro yiwe, akavuga ati akagira ubwoba ngene bamuteye ubwoba. Baraguhabura bikwiye neza cyane, kubera ko urumva nubwo batoguhabura wewe wenyine ahantu winjiye haraguhabura nyine, ugahabuka nyine ugahabuka. No wasana msaza. Nigikobwira abagenzi bawe babaririmbyi, babaririmbyi bari mu mpimba, Pasi Classic, Mfarme, ni Mfarme nde Tirosi Mfarme, ba Tirosi bande bari ba director bajya barasohotse deja. Bose barasohotse. Tirosi yarasohotse, inyuma yanje Ofarsi director yarasohotse, na Tirosi yarasohotse. Ahubwo Berkrisi na Pasi Classic. Hariyo n'abandi baririmbyi bahari hariya. Maze uko icyo twababwira ni ukwihangana, bakomeze kwihangana, umubabaro wabo bawereka Imana. Nibaze yuko abakunzi babo aho bari hose bokomeza kubasengera kugira ngo Imana ishobore kubagirira neza, nabo bidegemvye. Abarimvyi mwaririmbanye Jimbo, wabatoye gute, wabatururukana iki gute? Ngewe niwe wari muto muri bo cyangwa Maurice muba mungana imyaka muri game? Ariko Maurice bagusumba kubera yahere muri mu ba mutima. Urumva aho en general zo gusanga ari wewe muto muri bo, ariko indirimbo ni gwawe. Wabatoye gute? Wawa ndavuga ba wawa, ndavuga Obelix, ndavuga
Maurice ya Small Dog na Pygme Gizebi umunyakinama ya abo bantu bakusumba wabaronse gutega mwene wacu je novuga uko bariya nabaririmbyi bakoze kabisa nta muntu numwe yo bavuga ati arakurikirana umuziki wa 2 yo batabazi canke atazi ibikorwa vyabo kuko mu myaka iheze ibikorwa vyabo vyarigeze kuyobora byarigeze gukundwa birenze nubwo uno munsi baba batariko baragaragara ariko cyane ariko nibaza yuko ku mitima y'ababakunda y'abakunzi babo nibaza ko batafuditse so je rero maze kugira ide yo gukora ijya ndirimbo Yobu nagize icyumviro cyo kuvuga ati gute hozamwo ibindi vyiyumviro vy'abandi banditsi twemera tuzi iyo bafashe ikaramu kabisa bandika ibintu nkora mutima bandika ibintu bishobora kugirira akamaro umuntu yumvirije indirimbo yabo ndavuga ati je ubwa mbere bw'ubwo Small Dog nakuze ndamukunda kuva 2012 2013 agisohora ziriya za mana nyibuka arafise kurabona Sadbi magaze hejuru y'imva yawe wewe wakiye kare urumva Vision wa warafise kurabona na Sadbi musirikare Nsizo mujyango kugwa nini nyungu z'igihugu anikare ekuri ntwari yama urumva Gizebi arafise kurabona na Fizo indirimbo abantu benshi bakunze Morales ko nyene arafise indirimbo bakunze Obelix ko nyene kandi nabantu iyo bafashe nikaramu bandika ibintu vyiza ca ndabitura ndabumvisha projet kwera ko je nari naheje kuri codinga Vesiange na chorus barakunda igikogwa basi cha turaja muri studio mwaye kure indirimbo yakozwe na DJ4 mbeno DJ4 yahoza akora muri Master Music yarakoze muri Master Music yarakoze muri Rock Has Record kwa Chris Bright ariko ubu arafise studio yiwe abo bantu re mwakoranye cengerageje kuraba ukungene igiko uri kuragisunika inguvu nyinshi niwe uri kurazishira mu inguvu nyinshi vyapfiriye igikorwa ntegezo gishiramo inguvu nyinshi kubera ko guhera ku ntango ni jewe nakiremye ndagishira ngaho hama mu nyuma ndasaba support kuri bo y'amaju yabo nibaza yuko rero hajya bampaye ijya support nase ko nibindi umwanya ntihararengerana indirimbo imaze imisi mike nibaza yuko ubu buzima nabwo bufise izindi ntambamyi nta muntu ushoka bajija nibaza ko umwanya ukihari kugira ngo bashobore gusangiza abakunzi babo igikorwa ninde muri vyakugoye basi gatoye ko nta vyamavyera de usanga yarakugoye gatoye ati man vraiment unaona muri babo bose ninde gatoye kugoye oya kabisa no bambeshi cyane kubera ko bari basanzwe ari inshuti twari dusanzwe tuganira inbox duterana intege rero novuga ko ntabwo vyangoye cyane ariko nibaza ko barakoze cyane barakoze cyane ku mwanya wabo bafashe bakaza kunshigikira mu gikorwa canje nibaza yuko Imana yakomeza kubahezagira Jimbo we waraje muri game mu bintu vy'amabifu matiku ibintu byinshi Fabirove n'ubu bimeze gute umubano je numva nifuza kumenya ingene mubanye ko nawe n'umurapeye je nibaza ko umubano ni sawa ni sawa kubera ko je ntaho ndamwandika nabi nibaza ko nawe nyine ntaho aranyandika nabi nibaza ko rero umubano bari sawa ubu murayaga kuri WhatsApp kuri WhatsApp sindaraba ko yamblock roy ego kwe nurahindura nimero je sindahindura nimero kabisa ego umva yarakublotse n'umuntu baza yarigeze guposta Bface no Bface wo mubanye gute Bface
Bface tubanye neza tubanye neza kabisa. Ni nawe yagukuje mu mimba canke zari za prank nyene za system officiel niwe yabikoze? Yeah, of course biriya bintu biba birimwo abantu benshi kubera ko hariho n'umuntu aba ari muhira akagusengera Imana gaca mu sengesho yiwe bivyunguka ko nivyunguka vyakoze kugira usohoke. Yeah, nibaza yuko niwe yabikoze kubera ko yarahagaritse ibintu byose yararimo hariya namaze y'indwi zitatu ibaze indwi zitatu agahagarika ibintu byose yararimo akirukanga mu inyuma ya dossier yanje kugira ngo bishoye gukunda mare igihe gitoya. Rero novuga yuko tunamushimire cyane yakoze igikorwa cyiza kubera ko nino ndirimbo yanje nari nasize nkoze ntabwo byari gukunda kisoke ko kugera ino saha ibiraje hanze iyo nza kuba nkiri hariya. Rero Imana ikomeze kumuhezagira ku kigoro yagize agahagarika ivyo yararimwo akirukanga inyuma y'ibintu vyanje gushika birakunda ndi the games. Okay. Nikiye kintu Jimbo ushobora wowe n'umuraperi ariko araza muri game waye imyaka umazemwo ubona neza yuko utaragira no ku level yo kugura n'ikinga basi ryo kugendera utaratangura no kubaza ba commissionaire ati burya parcelle mu Kamenge zigeze he? Yego. Nikiye kintu umubwira iyo muraperi yo baje muri game bo uwo muraperi no mubwira anakujana maflow anakuchapa akagutabira kweli kana anakupiga kweli wasikia kweli wote mubwira iki? Novuga yuko je kintu no mubwira sino muca intege ahubwo no mutera intege kubera ko imigisha iratandukanye burya buri mutwe wose ubufise umugisha wawo no mutera intege. Okay. Jimbo we ndinde muririmbyi ubona neza ati uyu murimvyi ya Paramira rap ariko cibitwara rap wapi frame tureke basi we ntuyumvira ibintu birebire ngo mbira kamera hoya wovuge gusa komsa nuwo kwiga yige nuwo menye ikintu amenye. Jimbo avuze iki nyane niwe muririmbyi avuga ati no muririmbyi no rap kuri na nukuri vraiment nasubire kwiga kabisa. Ntuza ama complication imagine we kubita dudurira ko tu direct nta kibazo bitera nta kibazo bitera peka ndamugubwira inyuma y'ikiganiro oya ubisha bimbwira ubunyene ko naje minisutso kubera ko burya umuntu wese abafise ageza of course. Rero Jenny baza ko hamwe no batondeka wava bavuga ngo none ngo jejwe kinga ngo cyangwa bimeze gute. Rero novuga uko uwumva nyene muri we nyene yumva nyene atuzuye nibaza ko yorondera amantuze ama repetition menshi. Urege n'umuraperi Orege Jesse sinzi style yiwe uko bayita nibaza yuko nk'umuntu yomwegera wewe nibaza ko ari yo tanginyisha n'umuraperi stilo nabonye muri liste basohoye why no Jeno gira Ferrari why no Jeno gera mbare n'umuraperi je nabonye muri liste basohoye baramushizemo sinzi bo rero ico baraba ubona gute wewe je mona ntabwo ari umuraperi man je kaje sina ama complication nka yuwawe arahibo kunani suguyibongoza man none je usimora ndiri kabisa ubwo turi mu ntuzenye imwe mu ncama ko muri studio hari abantu badukurikirana batazi ico bita studio. Muri studio haje bo bumva indirimbo yasohotse hari bashaka kuri coding nk'amani kwezi kose azashiramo akantu kamwe gusa yitahira umva ijya mashini bakoreramo irabifatanya ku buryo umengo ni direct kabisa urumva rero
ivyo jewe vraiment impwemu z'umuntu mane je ndazumva kavuga ati no muntu kwira afite impwemu kabisa ari fresh uramuteye intege uramuciye intege oya je kuguca intege uko tera intege je m'en fous bro nukuri kw'Imana mana baririmbyi ibi nivyo mpora mvuga no kuri riro bande mani je ndakubwiza ukuri ati mani uri fort kabisa je mani nushobora kunzanira comparison ya Dramati na Kiriko ngo Kiriko bro hari impano yivuga yonyene uvuga ati this is talent kabisa Double J ari impano ngahoza no kava bantu bakubwira ati bro ikakugiranya Double J nubwo bugugu frame kabisa mani je kintu umba icitwa impano nibidukana twebwe barashobora kuko hari abanyene batu none mu makomante hari abakwemera avuga ati bro uyu jamani méchant kabisa kwa yayi maboro urumva musa bari en forme hari n'abandi reba paramia wana paramia ni kabisa urumva rero je ndakubwiza ukuri bro ukaza ubukaze nawe kingorongora ruramucisha mu ijisho kabisa kuri amaze kutwemeza igihe kirekire urumva yaratuvuguse birakwira turavuga ati bro respect ariko apana no muzi uratomboje ejo zero jimo nike kintu wobwira bari kwadukurikirana bakurikiranye nka dufate nka akapera indirimbo Yobu yawe bo babara nagukurikiranye kuva kera je ikintu no babwira nugukomeza bashigikira umuziki mwiza ahantu hose woburi ukumva gusa umuziki mwiza w'umurundi nta kindi sangiza abandi abantu bose bakuzi bamenye iyo mpano nabo babikora uko nyene wabikoze basi tubandanye twugara gusa imipaka kabisa guys nuko ndibaza ikiyago twabategure nico ni MNF Jimbo baba yao mama yao ushabihe nishabiheba no ijya yari juste basi kugira gute kugutera ubwoba urabona umuntu ushaka kumutera ubwoba unamwambia unamuchanga yani baba yao yani mama yao yani we ni baba yao na ni mama yao man ashiri soni mu kuyita master kingi kubwimvo yibangi yishwe nama fegi kubwimvo ibangi yishwe nama fe oya isura ni jundi ubugufi nk'ifundi rap yiwe niyo badogodogo isona nkuwo bateye umunigo numuhinga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo nyinywera ijoro umurango hamangongo inone Fabiro farano ibisongo mama bangi manini shona mafege anapiga mafege mingi bagende kumviriza indirimbo kuri YouTube asante sana brother big up guys je ndabakunda cyane MNF Jimbo na je umunyarusaku sutwa ciao